twige guteka ni gute womenya guteka yes nahandi genda kuri YouTube channel wandike Cup Creators ukore subscribe kugira ngo uzurabona how ushobora gutegura ifungurwa zawe just no murundi kazi asanzwe abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho afite YouTube channel itwigisha guteka twigisha guteka ifungurwa nyafrika yes uno munsi rero aje kutwigisha uko wotegura isoya uko wotegura itofi uko ushobora gutegura itofi yawe ukayikorera isose ibintu bikagenda neza cyane turazi neza yuko rero itofi ni kimwe mu bintu ni kimwe mu fungurwa ifise ingaburo nyinshi cyane ati rero ni gute wotegura isoya ati ni gute wotegura itofi yawe itofi ndakutsa neza yuko itofi iva mu isoya aratwereka reko nyene ushobora gutegura itofi yawe ndakutsa neza yuko itofi babantu bagwa amadiabete babantu bagwaye za ngwara zananiranye itofi ni kimwe mu bintu gishobora kugufasha ko ingwara zawe zishobora kuja ku rwego rwo hasi cyane agese nta handi reka ndakwibutsa neza yuko woje kuri YouTube channel ukandika Cup Creators ugakora subscribe kugira ngo uzurabona ama video menshi cyane aho mama Gabi atwigisha guteka ifungurwa nyafrika aho akwigisha gutegura ifungurwa zitandukanye aho twigisha gucumba ubugari aho akwigisha gutegura ifi yawe aho akwigisha gutegura ikinono n'isombe hari abantu benshi bazi ko muri Amerika batajya ikinono n'isombe arakwereka umwe ushobora gutegura ikinono n'isombe bitandukanye nuko wahora ubitegura muhira kugira ngo ubugihe byongere turazi neza yuko rero gutegura ifungurwa neza mu rugo bituma urugo rwawe rukomera mbega wovyigira hehe twovyigira hehe by the way twige guteka nta handi ni kuri YouTube channel y'umurundi kazi yitwa Mama Gabi afite YouTube channel yitwa Cup Creators urashobora muri YouTube channel yawe ugakora research ukandika Cup Creators ugakora research ugacubona YouTube channel yigisha guteka ugakora subscribe agise uno munsi rero aje kutwigisha uko ushobora guteka isoya reka ngaruke gatoya ndakwereke rero uko ushobora kujya kuri YouTube channel yiwe ukaraba kungene ashobora kukwigisha gutegura isoya n'ibindi byinshi ifugurwa anyafrika wagwan ni gute wotegura isoya ni gute wotegura itofi by the way bakuzi ba TV uno munsi bavuga neza yuko rero nje gukubwira aha wotegura isoya ndakubwire mbega wovyigira hehe mbega imeze gute turazi neza yuko rero itofi abantu muzi itofi murazi cyarico murazi abantu badafungura inyama abeshi kwa muganga bacha bategeka gufungura itofi ni iki mbega umuntu atazi itofi uza kwibaza ko itofi arike itofi ni nyama iva mu isoya itofi ni nyama iva mu isoya ni nyama nuvuga neza yuko irimo ifungurwa ndema mubiri hafi ya zose turazi neza yuko rero hariho ndema mubiri hariho ntangaguvu hariho sanganyangaburo no kubwira neza yuko rero itofi iri mu fungurwa ifise proteine nyinshi ati sasa rero nihehe wovyigira abakozi ba TV reka ndabwire neza yuko rero hari YouTube channel yitwa Cup Creators novuga neza yuko isanzwe ikorera ko umwe mu bamama acangwe se umwe mu barundi kazi no kugira neza yuko asanzwe ari umurundi kazi ariko abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho no kugira neza yuko rero yigisha guteka ifungurwa nyafrika yigisha guteka ifungurwa z'abazungu yigisha guteka muri rusangi kugira ngo nimba uri umumama ushobore gutekera umugabo wawe neza mu rugo kugira ngo ibintu bigende neza cyane yes uno munsi rero navuga neza yuko yagarutse atwigisha kungene wotegura itofi kungene wotegura inyama y'itofi ndakubise neza yuko rero ukuri babantu bagwaye amadiabete babantu bagwaye amafigo babantu bagwaye ingwara nyinshi zigiye zitandukanye no kubwira neza yuko rero itofi ishobora gutuma za ngwara zawe zikira itofi rero ntuyirengagize yes ni Mama Gabi no kubwira neza yuko rero asanzwe afite YouTube channel ikorera
ku mbuga nkoranyambaga kuri rezo sosiyo, aho atwigisha guteka. Mu minsi yeze yaratwigishije uko ushobora guteka isombe n'ikinono. Hari abantu baza ati muri Amerika ntibajya isombe n'ikinono, arakwereka neza ko mwene ushobora guteka isombe n'ikinono kugira ngo ibintu bigende neza. Hari abantu nabonye mu guteka isombe n'ikinono, isombe yateka ukwaryo, ikinono ukwaco, ariko wewe no kubwira neza yuko rero kuri video atwigisha kungene ateka ikinono. Yarafashe ikinono aravanga n'isombe byose abitekera icarimwe. S'il ryari isombe riryoshe. Twige guteka abasha. Yes, YouTube channel yiwe rero ndakubwiye ko ugenda ugakora subscribe kugira ngo uzurabona abyinshi bigiye bitandukanye, ukore like na comment kugira ngo uzurabona uko ushobora guteka, ukore amashare ameshi. Yes, uno munsi rero yaje kutwigisha uko ushobora guteka itofi kugira ngo igende neza cyane. Aho no kubya neza yuko rero akwereka ibintu ushobora gushira mu itofi. Hariho amapavro atandukanye niyo yakoresheje, amapavro atandukanye amabara, aho yakubwiye ko ushobora gushiramo tungurusumu, aho yakubwiye ko ushobora gushiramo ibitunguru, aho yakweretse yuko rero hari abantu benshi mu guteka bateka itomati n'amapavro bakabicucuma bikaba bikoroha gose. Ariko rero we arakwereka neza yuko mu guteka atari ngombwa yuko amapavro n'ibitunguru ubishayisha, ahubwo ubikawuca gusa kugira ngo bize kuzana isose imeze neza cyane. Ndibaza urabona kuri video gendira pasa ngaho kungene ushobora guteka itofi ikagenda neza cyane. Urabona ko rero yatanguye akata itofi, atangura akwereka ukungene ushobora gukata itofi. Urayikata ariko akubwira ati urayikata mu tumoroso dutoya kugira ngo ushobore kuyumisha aneza. Ariko by the way subi nyuma gatoya arakubwira ko itofi iba irimo amazi. Hari abantu benshi mutazi ko itofi irimo amazi, arakubwira ko itofi ubanza kuyikanya kugira ngo ivemwo amazi. Hari abantu benshi mutari muzi ko itofi irimo amazi. Ibyo iri nta handi uzovyigira atari kuri YouTube channel yitwa Capcraters. Novuga neza yuko y'umurundi kazi asanze akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigisha guteka ifungurwa nyafrika. Yes, itofi rero arakwereka ko uyikanya ikavamwo amazi, hama ugaca utangura kuyikata hari utumoroso duto. Akubwira ati si ngombwa ko ukata imoroso zifise epeseri nini, ukata duto kugira ngo uronke kungene uza kuyumisha. Hari abantu benshi bace bati bega urayikaranga abimeze gute? Yes, ndakubwiye neza yuko rero akubwira ati ntuyikaranga ahubwo urayumisha. Ucufata ipano yawe ntushiremwo amakoto. Ndibaza urabona ngako kuri iyo video ukungene agiye arabigira. Ugacufata ipano yawe ukayumutsa, ntushiremwo amazi, ugaca ushiramwo za tofi zawe kugira ngo zumuke zifate irangi. Ndibaza urabona neza yuko rero amaze kuzumisha aca afata akazi korera ya sose ari byo vya bitunguru, za poivro, za tungurusumu kugira ngo ashobore gutegura itofi yiwe neza. Ndakubutse neza yuko rero ushobora kugenda kwanga gukora subscribe kugira ngo uzurabona video nyinshi. Harimo video menshi cyane kugira neza yuko aho yatwigishije guteka isombe n'ikinono, aho twigishije guteka ifungurwa nyinshi, gucumba ubugari, gutegura ifi, ni gute wotegura ifi. Ariko rero yaranatubwiye yuko itofi ifise akamaro ku bantu bubatse, ndavuga aba papa n'aba mama. Ati nimba utagicumba neza, ati nimba utagicumba ngo bushe, ngo itofi irashobora kugufasha kugira ngo uzuracumba ubugari bushe neza, kugira ngo muze muraburya mu rugo buhiye. Abantu muzi Kirundi muraza akugitahura. Ndakubutse neza yuko rero ari umurundi kazi tuca kumushigikira kugira ngo abarundi kwa rukundo rwacu dukomeze kugwerekana. Abarundi twerekane gwa rukundo rwacu. By the way mu cyaganiro tubize guteka, aho ndakubwira neza yuko rero akwigisha guteka ibiharage. Hari abantu bazi ngo abazungu ntibajya ibiharage, hari abantu bazi ngo abazungu ntibajya itofi. Abazungu barajya itofi. Hari abantu bazi ngo abazungu ntibajya ibinono n'isombe.
byose barabijya, arakwigisha kungene ushobora kubitegura neza ibintu bikagenda neza cyane. Ndibaza urabona uri video yagumye ica ngaho atwereka kungene ushobora gutegura itofi. Ndashaka rero twinjire muri itofi. Itofi ni fungurwa iva mu isoya. Itofi ni fungurwa iva mu isoya. Hari abantu benshi muzi isoya ngaha mu Burundi tuzigura uzihekenya ukazihekenya zumye, ariko isoya ni fungurwa ishobora kuvamo inyama. Ucabibaza ati mbega isoya yovamo inyama gute? Kuri Bakwatse yatubwiye ko neza azotwereka video ukungene ushobora gutegura isoya ikavamo itofi. Ubushize yatweretse kungene ushobora gutegura itofi ukayikorera isosi kugira ngo ushobore kuyifungura imeze neza cyane, ariko rero yatubwiye yuko azotwereka ukungene dushobora gutegura ya soya tukayihingura ikavamo itofi. Mbega wifuza kubimenya byogenda gute? Uzovyigira he? Uzobibonera he? Nta handi ni YouTube channel no kuganeza yuko yigisha guteka ifungwa nyafrika, waba uri umunyafrika, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri East Africa, aho wobuherere ku isi hose urashobora kwiga ukungene uteka. Amurazi neza yuko guteka neza kumwigeme bituma urugo rukomera. Iyo utetse nabi n'urugo rurasambuka. Nimba uri umwigeme wifuza kumenya guteka neza, agenda kuri iyo YouTube wandike C, wandike A, wandike P, wandike Y, wandike L, wandike C, wandike L, wandike E, wandike A, wandike T, wandike E, wandike S, cyangwa se wandike Bakwatse kugira ngo ucukora research muri YouTube. Uraza kubona YouTube channel yitwa Guco, uca ukora subscribe hama uce uyugurura, uraza kubona ama video menshi cyane yigisha guteka ifungurwa nyinshi cyane. Yesa ajwari kuri muga kuri micro. My name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is, ariko tukige guteka wagwana kuri kamera kumena airframe curve niyo yatumye image ibona imeze fresh sana, niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ntibagire kujya kuri YouTube channel wandike Bakwatse kugira ngo ukore subscribe, uzurabona ama video mesh ashobora kugisha guteka. Nimba uri mu mama, uri umukobwa, urashobora kwiga guteka kugira ngo mu rugo bigende fresh. Ushobora Radio, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao, peace.